turababwira kandi ku manyangabera mu gisata kijejwe gutoza amakori mu gihugu c'u Burundi OBR. Hama tugaruke kandi no kubikorwa bimwe bimwe bigayitse wanashaka bikorwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hanyuma turangiza kino higaniro turagaruka ku matora ateguwe canke atekanijwe umwaka uza ni vuba cyane umwaka 2025 hamwe no mwaka 2027. Turangiza kino kiganiro tuja kubabwira mu ncamake ko hari inama iri kirategurwa idasanzwe hagati ya leta n'abagize n'abanyamitahe kumbure kugira ngo barabe yuko hari ico shobora guhinduka kijanye n'imitahe. Murabona yuko mu gihugu cyacu c'u Burundi uno munsi abanyamitahe batagihurumbira igihugu cacu, ariko tuja kuraba rero nimba mu byo tuba twamaze kuganira hari cizeye twoshobora kuvana mu ino nama itegekanijwe hagati y'abanyamitahe na leta. Mu nkunde rero imbere yuko tuja mu idonido nakire mugenzanje Jeremy Hatangimana nko nababwiye. Jeremy, mwiriwe neza, hanyuma kumbure uramutse n'abatwumviriza. Mwiriwe neza Arsene, reka ndamutse abarundi aho bari hirya no hino, ariko no musi ndababwira ntitugire Burundi. Ego ni nayo ndamukanyo niho ngomba guhera ndababwira ntitugire Burundi ko tugiye kuvuga ku buzima bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ego hanyuma tukivuga ku buzima bwacu ku buzima bw'igihugu cacu c'u Burundi murantunga, reka kumbure tubanze tubumvishe ico radio igicaniro yabateguriye ifadikanije n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Ndagize mwaramutsenya kubaha muyobozi. Naye nitaze votre rendez-vous ku bijanye na dossier yanje y'akazi k'ubuganga. Mwaramutse, vous êtes docteur génial. Ndabona dossier yawe ni nanziza, narabonye na tome y'irosi. Bon, ça va. Kiretse ko nyene nawe urabona hari ibindi bintu banza gutunganya. Mushatse kuvuga ikiga muyobozi? Bon, c'est juste gusohokana ijoro rimwe gusa tukarana. Bon, c'est pas grave, nawe uravyumva. Sabwe nyakubaha muyobozi, ha? Uraruzanye n'utaruta. Uti? Dayere sokira mu biro uje kubura yerera hanze abashakazi barahari. Kugendera hushinzira gakatya na maki. Yemwe bahora babivuga ngahari ndumiwe. Ngo tutaryamanye n'akazi ndonka. Ibi nibyo kwijana ndamushengeza. Ewe havuga uwo bubezwe, harabo bwateranywe n'icibo cyo. Mukakarori yagize kumushurashuza amwimakazi agira ko ngo aje kumwitwarira abari bafungwa, nawe ngo ntibizohereraho. Mpore ngo ndira nihorere. Mbe waruzi ko hari amashirahamwe aranira uburenganzira bw'abakenyezi n'abigeme. Nshuti yanje ndi umunywanyi wari imwe muri ayo ngiye kumushengeza mu butungane. Itavyaye inyana izovyara ishuri pe, urabona. Ako nakamo mutewe na radio igicaniro ifatanije n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Nuko rero imbere yuko kombo yeco twakira Jean Claude ntibura umunsi ari mu hanya hagati y'akazi na muntu kugira ngo atubwire uko bobo bakiriye canke babona iyi ngingo iherutswe gufatwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo aba bavuga yuko ari abafungwa batari bafise ibyaha bikomakomeye bagiriwe ikigongwe bagafungurwa. Jeremy, wowe ibi bintu kumbure nkawe nka Jeremy cye muri radio gicaniro koro muri radio gicaniro nashaka uganira abatwumviriza ukuntu ku ruhande rwawe iyi ngingo yakiriwe hama turumviza ntibura umunsi mukanya. Uko kiyo umuntu agize abafungurwa ntawe reka kuhimbagwa kuko n'abantu bariko bararenganwa, sinuvuga ko ariko barenganwa naho yo bafungiwe ikirukuri. Abantu n'uruhombo ku gihugu kuko ari mu gasho mu munyororo canke mu mpimba canke hariho hose abarikara ararya ariko atarikara arinjitse. Ico rero n'uruhombo. Reka mbere ariko kuvuga yuko Sandra Muhoza ari mu bantu uno munsi bafunzwe kandi tubona yuko bariko bazira karenganyo. Nitwereka kumuvuga muri kino gisata, reka ndamuhereko kugira ngo umukuru w'igihugu kumbure n'abakoze ibi bintu twita byiza
n'ukuri arabe yikure kino kitosi kiri mu jisho nicyo nagomba guhera rero Arsene mvuga yuko ingingo ni nziza abanyororo ko barafunguwe ni byiza ariko je mfise ikibazo iyo tuvuze abafungurwa ndakibaza umukuru w'igihugu ndakibaza umuntu wese afise ubutungane cyane igipolisi abantu bose bazi ko bafunga abantu ni kuki mu Burundi twokwama turindira ko umukuru w'igihugu aba ari wafungura abantu bafunga igiti ariko erega umukuru w'igihugu igituma ari wafungura abantu ni nawe mucamanza mukuru yego ndabyumva no kuri we mucamanza mukuru rero ku mucamanza mukuru afungura abantu cyane harimo n'abarenga harimo igitangaje cyane kuko ugiye kuraba cyangwa ugasoma amaraporo y'abamwe n'abandi usanga abanyororo benshi barenganywa ikibazo rero si ukuvuga ko harenda kuza umukuru w'igihugu kugira ngo bafungure bazofungure abantu ubona yuko barinzira akarengane cyane ubona yuko ari no kuvuga negociation zabaye hagati ya leta n'amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu cyane ukabona yuko umukuru w'igihugu yaremerewe n'abanyagihugu n'abantu n'amaradiyo yaremerewe n'amashirahamwe atandukanye bavuga bati abantu bararenganywa kuki barenganwa aho no hari ikibazo nibaza yuko mu Burundi sinzi ko ibindi bivuga ariko bimeze mugatwe uko tubibona uko bigaragara mu Burundi umuntu yo kwibaza ati mbega ubutungane bukora iki abajeje ubutungane bakora iki ku buryo umukuru w'igihugu ari we yamara karatanga ikigongo cy'abantu bafungurwa kandi agaca byivuga amazina ati uno munsi ubusho turiko turagabanura abanyororo kuki bafungwa abantu mpere kubakinga dufate n'abakora ibyaha kubakinga ibyaha bakora iki abakinga kugira ngo ibyo byaha ntibikorwa ngo abantu bafungwe bakora iki abo niho hatangura inuzenye niho hatangura ikibazo igituma umuntu yiba igituma umuntu yica igituma umuntu akora amakosa aho niho hatangura guhera ikibazo hanyuma hagaca haza ku bantu nuvuga twariko turavuga bashobora kuba bafungirwa ubusa aba baheruka kurekurwa harimo abantu benshi harimo abantu twari tumaze imisi dusemerera tuvuga tuti uyu muntu ararenganwa uyu muntu aruko kubera iki ibyo birinda kuba naho jewe mvuga nti umwanya umwe ari byiza nibyo ariko uyundi mwanya kuko ibi bintu birinda gushika aha ariko nibaza yuko tutanavuze ngo kuko ibinda gushika ngaha ico bikoze jewe uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga turashima uko biri kose iyi ngingo kuko ntihabuze abashoboye kurekugwa kandi novuga nti bari bafunzwe mu gihe bidakenewe yakumbure n'abashobora kuba baragiriwe n'ikigongwe bagakubitwa inkoni ngufi ariko ikibazo rero umuntu ashobora kwibaza mbega nkuko watanga ubivuga nka Sandra Muhoza nitumubona muri aba bantu nka bagangi nitubona muri aba bantu kandi Sandra Muhoza ni umuntu tubona ko afungiwe umugabo wo kumenyesha amakuru mu bintu bigaragara nta kintu gifunze Sandra Muhoza ariko muri aba bantu ntarimo hariho rero narimvuze gangi tuheruka kumutabariza muri radio y'igicaniro n'abandi nkuko ivuze abo dutabariza ni benshi tubona yuko ba Dr Sahabo abantu bashobora kubona yuko afunzwe imyaka 10 atacazira nibaza yuko tucumva biriya twabona ko nka Butoyi nukuri nta muntu atabizi n'ubutegetsi bumufunze burabizi Butoyi nta kintu ari karazira kandi nibaza yuko Butoyi ikibanza ciwe koko kitari cyo hajya ahantu ari no kuvuga rero ko mu gihe abantu nk'abariya tutababonye novuga ko iyi liste y'abantu bategezo gusohoka ibohero haracari hagahaze akandi gahaze kumbure je nashoboye kubona canke nashoboye gukurikirana nuko byaranavugwa yuko wanashaka kumbure n'abajejwe gushira mu ngiro rijya ry'umukuru w'igihugu batabikoze nko bategezwa kubikora ko uno munsi bashobora kuvuga bati hariho abantu bari ku rutonde batarekuwe hagashobora kurekugwa n'ubundi wanashaka ashobora kuba atari no kuri rutonde ariko bari ku rutonde ntarekugwe ibyo rero no kubwiwanje canke byotangaza ahubwo bikozwe neza niho byo bitangarije kuko tumenyereye haba iyo hakusohoza iteye nkari gihaye haza akajagari nakurumva ibyo ni ibintu bimenyerewe mugabo ico umuntu rutangura gushima no kubona ico gikorwa cyarakozwe yaba umwe yaba babiri canke batatu barafunguwe ni ibintu byiza byo gushima
reka kumbure twumvirize twariko turagerageza kuvuga nka twebwe muri radio y'igicaniro uko iyi ngingo twayakiriye canke uko amakuru twagiye turaronka inyuma ariko nkuko ninatangwe ndabivuga reka twumvirize Jean Claude ntibura umunsi kuko asanzwe ari mu banya hagati y'akazi na muntu kandi bakurikirana hagati y'akabafunzwe twumve nawe ico babivugako. Ningingo ataworeka gushima kuko igabanya ingorane ziri mu mabohero uno munsi amabohero yarengewe cyane ku rugero ruteye ubwoba ufatiye ku bitigiri yaterezwa kwakira n'abasanzwe bapfungiweyo. Aha mwibuka yuko abanyororo no munsi barenga 13,500 mu gihe mu gihugu cyose amahoro yarafise ubasha bwo kwakira abanyororo batarenga 4,194. Murumva ko hari abanyororo bashika 9,000 bapfunzwe bari hejuru y'igitigiri mu mabohero yaterezwa kwakira. Twumbirije rero byavuzwe n'umukuru w'igihugu bavuga yuko iyo ngingo ishobora kuba izoshika ku banyororo barekurwa bangana 5,442 no kuvuga hafi bice 41% ico gikorwa rero ntawo reka kugishima mu gihe cogogwa neza. Murumva yuko hari gitigiri kitari gito cyo banyororo borekurwa agahava rero ubuzima kubasigaye mu mabohero ukoroha kubera ko baba bagabanutse ku gitigiri gabanuka naho nubu igitigiri c'abanyororo kiguma kiri hejuru dufatiye ku bubasha amabohero afise yo kwakira abanyororo ariko aha tugumana amakenga kubera muri kahise byaravugwa ariko ntibije mu ngiro ugasanga mbere n'ivyo bitigiri bavuga ntivyigeze bicikwako canke abaprokirere bagaca bagira umwete munini mu gusura gupfunga abantu ugasanga ntaco vyashitseko abanyororo bagumye buzuye mu mabohero. Ariko rero naho bimeze uko turabona yuko iyo ngingo yo kurekura abanyororo hari igice c'abanyororo umenga carahebwe itigera iraba. Aha ni nk'abanyororo bakurikiranwa ku vyaha bifitaniye isano na politike aho bobo niyo baba bahejeje iminyororo canke bejejwe n'ubutungane canke baragiye mbere no mu bagirirwa ikigongwe bishikaho baguma bapfunzwe bagapfungwa ku karenganyo bagapfungwa atamutaho hari ivyo bikaba ari uguhonyanga amategeko vyeruye. Aha rero twebwe muri akati Burundi twosaba yuko nkuko mukuru w'igihugu ariko arakora ibyo bikorwa byo kugabanya abanyororo nuko yorenganura nabo banyororo bari muri ako karenganyo katagira izina bobo ntibaba barindiriye yuko haba n'igongwe c'umukuru w'igihugu mugabo ari ugushira mu ngira amategeko nkuko abivuga cyane cyane kuri aba bantu baba barahejeje iminyororo canke baba barejwe n'ubutungane kuko ivyo yokora byose ariko abikora hari abandi bariko bararenganywa byose bihava bigacika ubusa. Turasaba kandi abajejwe ubutungane mu gihugu ko bobandanya bashiraho cyane cyane politike idatuma amabohero aguma yuzura ahubwo bagafata ingingo zotuma ibitigiri by'abanyororo binjira bigabanuka kugira ngo n'ibyo baba bakoze ntibihave ngo usange ataco bimaze mu minsi mikeyi. Twebwe muri akati Burundi turemeza yuko ubutungane kuri bose ariyo ntambwe y'iterambere kandi ariyo mushinge w'amahoro mu gihugu. Ego uko niko Jean Claude ntibura umunsi murabyumvise uko bobo babibona no kuntu bakiriye novuga nti uwo mugambi canke igikorwa c'umukuru w'igihugu. Jeremy nabivuze yuko mu byo tuja kugaruka ko uno munsi turarabira hamwe mu byo twahisemwo muri radio y'igicaniro mu bisata bitandukanye by'igihugu kandi navuze ngo by'ubuzima bw'igihugu urambwira uti dutegura kino higaniro wambwiye uti ntitwabivuze kuri micro ariko wambwiye uti wari kuvuga ko ari igihugu capfuye nta gihugu nta buzima higira. Sinovuga ko capfuye ahubwo ndahibaza ibibazo. Arsene yugwaye malaria none kugira ngo ifata ukuguru konyene. Rero uburundi umuntu yava yibaza ati mbega uno munsi bwo bagwaye kwashi burazingama bwo bagwaye malaria bwo bagwaye igituntu byo babimeze bite kuba buraba kuba yaba igihugu cacu no munsi. Igihugu cacu rero kugira ngo ntikigware igituntu n'Imana yari yabyitegereje igiha ibintu vyiza harimo n'ubutare
tukunze kuvuga ngo ni gisata c'ubutare n'agataka ariko nkuko nabivuze harimo ikibazo muri iki gisata c'ubutare n'agataka sinzi ngira ngo bwa butare buheruka ko bugwa mu Kirundo duheva tubugaruka ko turaba bari batwemereye yuko ahubwo Uburundi bugiye no kuzohora bufasha n'ibindi bihugu vyitwa ko vyifashe ariko gushika no munsi ntaco turabona ariko ikizwi muri iki gisata c'ubutare n'agataka nuko havugwa imiliyoni amajana 44 z'amadolari y'abanyamerika zategewe kwinjira mu gihugu kumbure biciye muri ubu butare Uburundi bushora hanze wanashaka biri muri raporo igaragara kuva mu mwaka wa 2000 no gushika mu mwaka wa 2019 aho hoho bigaragara ko zari imiliyoni 23 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka bivugwa yuko aya mafaranga meje kuvuga imiliyoni 23 z'amadolari y'abanyamerika yaheze mu kirere ku mwaka n'amafaranga ataboneka ukuntu yinjira mu higa cya leta hanyuma ikindi kandi bikanavugwa yuko ubutare bwavugwa yuko bwinjiye bw'abadeklare bwavugwa yuko bwasohotse wasanga urugero rwabwo buri hasi ufatiye ku byo ibihugu byavuga yuko bwakiriye nk'ubu unye ukavuga muti ubutare turashoye amatoni 10,000 mu gihugu novuga c'Ubudagi ariko mu Burundi bakavuga bati amatoni 10,000 y'ubutare niyo tuzoshora mu gihugu c'Ubudagi Ubudagi muri raporo yabwo bukavuga ko mu madolari muri za toni zavugwa 10,000 bwobwo bwakiriye 6,000 umuntu agaca yibaza ati aya matoni 4,000 yagiye ntibatwetse ko hari ikindi gihugu imbere ko bashikaye mu Budagi bakijanyemo ntibatwetse bati ku kibuga c'indege indege byaranse yuko ipakira izo toni 10,000 turazisigaza kuri aeroport dutwara 6,000 umuntu agaca yibaza izi toni 4,000 zagiye kandi ntazo twigira tubona muri raporo naya manyanga yo tuvuga abera mu by'ubutare mu Burundi biragoye ngira ngo amakuru boyabaza nka Rufyi canke Parseme Faustin n'abandi barundi begereye ico gisata nibo bovuga na iyo tugeze mu bijanye n'ubutare n'agataka mu bijanye n'ubusuma bukorwa ngaho oye umuntu araheba kumikwa bikambewe ni nakumiro waravuze tu Burundi Imana yarabutatsi buha itunga nkuko ngira ngo tubivuga nk'ubivuga amazina turiko turavuga amazina ya Mwezi Gisabo niho uvuga ibintu wibaza ko byabaye n'ukuntu byagenze ubivuga nk'umugani rero abarundi bumva ubutare nk'umugani abarundi benshi bumva ubutare nk'umugani ubutare buri mu karwi k'abantu bake cyane ngira ngo no muri abantu uvuga bari mu mugambo ukomeye si benshi bazi ko Uburundi bufise ubutare bufise inzahabu bufise za korota bufise ni bake cyane oya wowe uvuga ngo ntibazi ko Burundi bufise izo nzahabu ahubwo vuga uti n'abarundi ntibazi ko babufise ku burenganzira ega hari no kubimenya no kumenya ko nafise n'uburenganzira je nibaza yuko mvuze ko batabizi nkogenda nk'imparamirundi canke hari cenda juruka mubazo uti mbega mu Burundi hari inzahabu yo ati inzahabu ya he inzahabu yanje niyo mbona nambika umugore ku rutoke ati ntayi inzahabu rero ngomba kuvuga Arsene abarundi ku bintu byanizara n'ubutare hari ukutamenya hari no kutamenya ko ubutare ari itunga rusange ari itunga twese dusangiye icyo ni cyambere igikurikira burya agatoki kamenyereye gukomba kama gahese je novuga yuko abategetsi bacu mu gihe bari muvuga muri mwishamba hari akageso banduye kuva muri Kongo kugira ngo n'uburabona ko bariyo ari ukazi kanini nyaka kibatwara nukuvuga yuko hari akazi banduye birago ni ingwara y'ukunyonora ku buryo urumva igihugu no munsi ariko we naho uvuga kunyonora je mbuga nti baza ahantu hari imari uvuze ngo bakiri mu ishamba canke iki urabona yuko tukivuga ibi doheva tunabigaruka ko kumbure biri mu manyanga abategetsi bakora base defted mu gusahura igihugu urabona yuko bazi ahantu novuga hari ubuzima bw'igihugu uko nimba bagiye bakavuga bati ubutare bw'igihugu turabwigaruriye uno munsi twari tumenyereye yuko ubunyoni nta wirengagije yuko ubunyoni ibyaha by'amaraso bitamuraba ariko bunyoni twamwumva nko mu mafia mu bintu mwe nibi
Bunyoni yari umuntu twumva mu rudazo rw'inzahabu twumva muntu mu bidandazwa by'ibigwanisho ahantu hose ari amafaranga hari umutumire Arsene sinzi ko mengo ni Bobo rugurika niwe yavuze ati CNDD-FDD yaje gukenesha abarundi yego sinzi ko ari we ariko mengo ya biganiro byacu ngaha yarapashijeho avuga ati CNDD akazikora nako gukenesha abarundi ugiye kuraba rero jewe turiko turavuga ubutare ubyo by'ubutare agataka ibikorwa byose bijanye n'itunga ry'igihugu muri rusange CNDD-FDD ahantu je novuga yuko imyaka yose tumaze kubabona ubu urumva nakamuna kuko igihugu nyene cibereye cibereye mu ibara ritukugira burahari yaye babibera ni canyuma nyene kwisi byarabye biramenyerewe nyene ko Burundi buza mu bibaza bya nyuma kwisi biturutse ku kunyonora biturutse ku butegetsi bubi bukenesha abanyagihugu kandi igihugu gitunze nariko mvuga Bunyoni ariko uno munsi ico nahishatse kuvuga Bunyoni amaze umwaka urenga afunzwe ico nahishatse kuvuga naho nawe nyene bahavuye bene bavuga ngo ni maconco canke iki babunyoni urabona ko bahari baranyonora n'abanyoni babaye abanyoni babaye umukuru w'igihugu niwe yigeze kubivuga ko arabajanja n'abaswahili yavuga ati ntawe kuravuga ati ntawe wibye ntawe wibye niko bimeze n'amusoma y'Uburundi niwe yavyivugiye no kuvuga yuko nibaza yuko kiriya gihe haboneka Bunyoni kubera ari we novuga ko yari muri position iri hejuru kuko ugiye kubira ahubwo ngira ngo nuko yari umunyagisagara yaca yagura imodoka nziza n'ikirato ciza agaca byina nayo abandi ari abashaka kusanga batabyerekana nuko ari aye nayo ubundi we urumva yari aryoshe mu kibuga yego hanyuma nabivuze muri iki gisata c'ubutare si mu Burundi gusa uno munsi nibaza yuko umugambwe CNDD-FDD ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwokora ikintu icyo cyose nibaza ko hogera naho n'abarundi bagurishwa babonye ahantu bakura amadolari aha ndabivuga mfatiye kuri aya masezerano aba hagati ya FDN na FDLR kuko urabona ko naho nyene ari ku nyungu z'amafaranga fatiye ku butare bwo muri Kongo ego ariko Arsene insubiye kwibuka kandi gakuru k'umuntu wo muri CNDD-FDD mego yitwa Manase niwe yavuze ati aterega abarundi ataya amafaranga turiko turavuga y'amakaye mu Buganda ati nimwumve ngo n'amafaranga ati nimwofata nk'amayasi nka mirongo akazuza amafaranga yagatanga ingereranyo naje ndagomba gutanga ingereranyo ishusha nk'iyo iyo tuvuze ubutare n'agataka tukavuga inzahabu tukavuga za korota tukavuga zande abarundi bariko baratwumva bumva umengo n'ubusuma busanzwe oya nukuri n'ibintu iyo biba byari bihawe abarundi novuga yuko buri murundi wese byibura bimwe bintu mukuru w'igihugu avuga ngo umuntu wese ngo umufuko inifaranga nikavuga mbere yasoroga bavuga ngo umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga wowe yagabura abarundi bose boronka amafaranga aba mu butare n'agataka gusa abarundi bose botunga oya mu bisanzwe bose ufashe inzahabu tugafata za korota tugabohagiyemo n'ibindi abarundi bose botunga nimba rero badatunga nukuvuga abarundi bokumva ko twibwa nabande nakagwi kamwe k'abantu bake bafasha mu yose baranyonora ariko ukazubona ikitatangaje abana bicaye hasi nta kaye nta karamu nta gitoro umugani wawundi nta gitoro nta passport nta mazi nabashaka no kunahunga ni kibazo gikomeye erega ikindi kibazo aho gikomereye nibaza yuko hariho hari kuva amafaranga menshi hamugaca ubona uno munsi y'amafaranga y'agaciro igihugu idafise yategezwa kuva muri ubwo butare yategezwa kuva mu butare bya bindi bigwa amafaranga y'agaciro iki gitoro wari kuravuga kibuze iri fumbire ribuze igifumbire ribuze akawa nikama ipamba ntiritegwa none icyo gihugu coshora iki ndindagara ntuja kuziroba utagira igitoro urumva ni kibazo gikomeye kandi urabona yuko uno munsi wanashaka na Banque Mondiale yagize aho itera kamo leta y'u Burundi ngo irabe yuko yofuma itangutse ibiganiro byo kuganira n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo agate y'akazi na muntu kubahirizwe kugira ngo ibihano bimwe byagiye birafatirwa leta y'u Burundi bituma itingiza aya mafaranga y'agaciro ariko Arsene Banque Mondiale nayo irantwenze
ni nk'umuzungu ni nk'uwundi muntu uwo ari we wese cyangwa navuga nabo muri opposition iyo bavuga kuganira gute ushobora kwibaza ko uganira n'umusuma uwo musuma wiyoze iwanyu mu muganira ndakubaza abantu bashobora kuba bafashe amafaranga nk'aya turiko turavuga bakayanyurutsa urumva ko bobanura umukuru w'igihugu genda muganire n'abantu nibaganira bazoza bakamukura ku butegetsi ibyo je numva ko ari indoto ariko nukurota umuntu ahagaze pe gusaba sende biganiro ikirongowe nibaza ko ari ukurota murahagaze. Jeremy, kino kibazo uno munsi nibaza mu bantu kare igihugu nariko ndavuga nti mu Burundi uravye ubutegetsi bwa CNDD-FDD uko bwitwara urabona ko hageze naho bwo kwipoteka igihugu baronse uwo buguru nimba batamaze kukigurisha none nakubaje mu gihe ubutare atamimba uboneka mu gihe n'ukurima abarundi ntibakirima ngo bimbure umva nta mfumbire bafise aho igihugu kirindira ikibugurishwaga mugabo icyo ndiko ndashaka gushika ko Gajereme sinzi wewe yuko sinkekeranye uraganira n'abari mu Burundi mu nzego zitandukanye nimba igihugu gishobora n'abanyagihugu bashobora kuba bakingiwe n'inzego z'umutekano urumva ikibazo kiri mu basirikare uno munsi cyane cyane ko ikibazo ca Kongo kubera aya masezerano nakubwiye akunze kubera hagati ya FDN sivyo FDN ubwa mbere igisirikare cy'igihugu bakagirana amasezerano na leta kumbure wanashaka na FDLR kubera ku izi nyungu z'amadolari abantu z'ubutare twariko turavuga uno munsi igisirikare cyo gifise amagogwa ya mbere kubera inyungu za CNDD-FDD ku butare uno munsi bahubwiye ko igisirikare cy'u Burundi uretse abajanwa muri ijambo ariko ntariko ndakubunda ubwo buze iyo tuvuze ngo inyungu za CNDD-FDD aba CNDD-FDD tumengo barimwo oya barimwo kuko oya reka nkubwire igituma barimwo niwo mugambwe ufise ubutegetsi iyo mvuze CNDD-FDD mvuze leta ya CNDD-FDD jewe nza aba CNDD-FDD benshi bagowe ayiko ivumvu bajya sibo nibo cyane n'abarundi none sende itogwa n'abantu ya basende David mvuga jewe bariyibona bagiye ko kagwi kagizwe reka nkwereke iyo tuvuze abasende David twumve kariya kagwi nawe uvuze uno munsi rero abasende David bambara imyambaro kugira ngo sindivuge ngo ni bampemuke ndamuke kugira bakiza gatwe kuko urabona ko igihugu gisigaye kiri mu mugambwe umwe igihugu gizwe n'umugambo umwe nicyo gitubone ko ndakubwira ntuvuze CNDD-FDD vuga kajya kagwe ariko uravuga uvuze kuvuga kajya kagwe aho ndabyumva kuko aba CNDD-FDD harimo aba CNDD-FDD batonda mu mugambwe bagowe none Garsene igitorogira ngo gikenya mu Burundi abande kana no mu Eruyusi mu kanya n'ibyo duhe batujako bande mukaya ivyo duhe batujako bakunze kuvuga yuko ari nabo benshi mu gihugu umva nibo bagowe ubwa mbere none wumva ni bande bamerewe nayo ko bo urumva nibo nabo bafise n'imodoka nibo badandaza abo bantu barorohewe wapi kabisa aya mafaranga tuko turavuga ava mu butaye n'agataka amafaranga tuko turavuga ava muri ikena biri afiswe n'agagwi kamwe aho n'abantu bake ahubwo ikimbabaza icyo nibaza ni kuki abarundi mbere ku CNDD-FDD bemera guherekeza kubimperekeza aho no ari ni bimwe nakubwira erega ubuzo kwagiragira nabe kandi nakubwiye nti sinovuga ujya mugani wa mpemuke ndamuke hariho bavuga bati reka nkiza gatwembe ndamaze kabiri gushika ibintu bizohinduke gushika bazobone ico gukora canke urundi rugo bataha none batahuruye reka rero kumbure Gajereme wanashaka twa tumaze novuga nti kubikomoza ko mu byo twari ko turavuga kumbura no munsi igihugu kibuze harimo umuyaga nkuba uravugana n'umuntu kuri telefone akakubwira ati urambabarira nijoro twari ko turavugana telefone kirazima umuriro ntiwari bwagaruke ko muranga umuriro ntiwagarutse nuko urabona n'igisagara ca Bujumbura twitwa ngo nico twofateye akarorero uko vyifashe Kandondura nibiherutse kubera nkuko nabivuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura urabona ahantu hashika umuntu n'indege kankakugwa bikakwigwa bijya bintu by'indege byanyibukije cyagihe ngo biriwe baratemberana mbe wa mushinga amateka yende muri Iprona
kugira ngo ntaje gutora ngo Niyo yankana. niyo yankana bavuze ngo hajya mu bigo bagoma mutemberana bakaha kumukura mu modoka batembera busokoza mutemberana igihe bavuze ijya nkuru y'ijya ndege ni ijya imagine niyo yacigaruka muri jewe ndabye indege iri kiratembera hejuru y'igisagara ca Bujumbura itashobora kugwa kubera igisagara ahubwo aeroport tagira umuyaga nkuba Arsene urumva hari ibintu novuga biguye nico gitubona nakubwiye mu Burundi wona ko no gushobora kwiba wonivye mugabazi gira n'ubwenge nukuri biratangaje iyumvira indege isubira inyuma kuva kurongoye aeroport n'abajejwe isacu umuyaga nkuba umuzamu kuva reka byem ndahera ku muzamu wo kuri aeroport abo bantu bose gushika kuri kurongoye aeroport ukaduga gushika kuri ministre gushika no kuri president abo bantu bose kugira ngo babe badashobora kumenya yuko hari indege iza kuza none yarabasiriprenye uyi indege bari bagize ariko ntibari bazi ko amatara aja gucika none kuri aeroport hari aeroport yobaho itagira groupe electrogène ishobora kwaka mu gihe nagire nkubwire ko je nkibona bijya bintu bitangura kuvugwa ku marezo social nibaza ko ari inkuru ba bantu bahugutse ntwarije nazanuriza ko kwari guhugutse nibaza ko ari guhugutse ariko rero indege yase kugwa kubera abatamatara hari oya ikinatangaje bugaca kabiri ministre nta démissionné bugaca kabiri directeur general akagomba akora ahubwo bugaca kabiri ayo matanya yategezwe kugaruka ko turabura itangazo rivuga ati ndatanze imihoho ahandi niko byobye bigenda iyumvire uruhombo igihugu cyagize we ntuvuga uruhombo ni shame sinzi ukuntu mpeva biteye isoni urumva nuko nyene batakimara barabaye impeberwa mugayo ni impeberwa mugayo kabisa jewe mu mbore kutagira umugayo ikindi noneho n'umukuru w'igihugu agahora agaceceka yani biteye isoni mu bisanzwe umukuru w'igihugu nimba akurikira ibiganiro dukora ubwo yobwira abarundi icyatumye koko adakura abajya abantu nimba bari mukuri agiye bibwira abantu ataba abantu bari kuri aeroport umuzi bari mukuri aho hari ikibazo n'ukuri jewe sinovuga ngo uretse ibintu nk'abijya bikaba n'ibindi bizobe ntuzoshabure ni ukuvuga umukuru w'igihugu ejo ntazoze yitwaze niyabona abandi babyononye ntaza avuge ngo byagenze gute bazovuga bati niko bisanzwe twara igihugu nta handi hantu byoba bijya ngo bice bigenda agahorerane gute kino kibazo rero ni ikibazo cyadukoze ko muri radio y'igicaniro nivyo hariho ivyo abarundi biboneka ko bamaze kumenyera amago bamaze kumenyera ukubura umuyaga nkuba bamaze kubibamo nkuko n'ibindi ahubwo n'ibyo bintu uwo mugane ukwiye kuva ko mu barundi kuko babimenyera ego ariko byarabaye ntitubisubize inyuma ico niko ndavuga cyadukoze ko muri radio igicaniro naho tuvuga uti byahitse ku isimbo y'inuma kubona indege ishobora kuza bikanka kwigwa kubera ikibazo c'umuyaga nkuba nico gituma rero oyaje kwiyumvira yuko kuri aeroport nzima ishobora kubaho igitoro cumye badashobora kwasa n'itara basi bafata mazutu bacane tadowa rya tadowa bashire kuri aeroport indege kugira ntiryo ushobora kwakisha aeroport yose nta wuzi impamvu novuga ngo twebwe ntituri abatekinisiye gose bavyo ngo tubimenye ico tuzi twebwe nk'abanyagihugu nuko twabonye yuko indege vyanka kwigwa kubera atamatara ari kwigwa c'indege mugabo tukibaza wa mugani bigera hehe bishika gute ngo hagere aho hantu nimba birinze binahagera abatekinisiye bahari ku rwego rw'igihugu barabuze ukuntu babigenza ngo bashobore kwatsa amatara basi ku kibuga c'indege reka kumbure tusubire twumvirize ryajwi rya radio y'igicaniro hamwe n'abakenyezi n'abigeme hamwe n'amahoro n'umutekano mu Burundi dushe twumviriza Christian Gasuku numwe mu bagize radio y'igicaniro niho navuze nti kino kibazo ni kibazo twebwe muri radio y'igicaniro ushaka utangaye cyane kandi tukahagara ko cyane kitwereka aho igihugu kigeze kuko burya ikibuga c'indege ni kimwe ngira baravyibuka batari bake no muri 2015 igihe bari ko baravuga yuko habaye itembagazo y'ubutegetsi mu mapono kwa strategique umuntu avuga ati iyo ufise aho hantu ubufise igihugu niho hari ubuzima bw'igihugu
ni ukuvuga ngo niyo uri ku butegetsi udafise aeroport ngo uyikontrole, udafise umutekano wa aeroport mu buryo bwose ntaco bufise. Nimba rero hageze yuko aeroport ibura umuyaga nkuba, no kuvuga yuko twebwe muri radio cyane nto twayifashe nk'ibisanzwe. Aho uvuze mbe y'umukuru w'igwagira irijanse yo kuja ni kibazo gikomeye cyane. Cyagusha bigenda gute? Nico gituma navuga ni kuri president w'igihugu cacu. Nukuri ambabarire anyumve. Ibi bintu ni biteye isoni. Yego. Biranababaje. Reka kumbure turaja kumva twakire mugenzi wacu Christian Gasuku kugira ngo ace aheza atuganire na Christian Gasuku, twariko turavuga yuko muri radio y'igicaniro mu bibazo igihugu gifise, twavuze ikibazo c'umuyaga nkuba usanzwe uhanze igihugu cyane igisagara ca Bujumbura, ariko kandundura nibiherutse kubera ku kibuga c'indege ca Bujumbura aho vyase yuko indege yari tegekanijwe kugwa ku kibuga c'indege, vyase yuko igwa kubera ikibazo c'umuyaga nkuba. Twavuze rero ko muri radio y'igicaniro iki inye twavuga yuko ari kibazo cadukoze ko cyane nka radio y'igicaniro kubera ikibuga c'indege ni kibuga novuga ni gice novuga yuko kiri mu bimwe bigize ubuzima bw'igihugu, kuko iyo hagize igihungabana muri ibi bintu tuvuga yuko bigize ubuzima bw'igihugu kiba cerekana yuko igihugu kiri mu bibazo. Je na mugenza Jeremy Hatangimana twaye twagize ico tukivuga ko, ariko turanavuga yuko Christian Gasuku nk'umwe mu bagize radio y'igicaniro dufatiye yuko iki ari kibazo novuga ngo twahaye uburemere gisanganwe, nawe wagize ico ushobora kukivuga ko Christian Gasuku umwanya no wawe. Iki kibazo wewe uwacakiriye gute ukivuga kwiki? Murakoze Arsene. Jewe ikintu ca mbere novuga nuko yuko habaho pane, yuko habaho ikibazo n'ibintu bishika mu Kirundi barakunda kuvuga ngo vyuma ntibisezerana, bashaka kwerekana yuko ibi vyuma si ibintu vyo kwizera, birasha gushika bikagura. Rero wagifatiye nk'ikibazo c'umuyaga nkuba, mugabo abantu bamenye yuko icabaye itariki 20 z'uku kwezi nyene kibuga c'indege kuri piste ahantu novuga ati hari amatara afasha indege iyo iriko iramanuka kubona hicaho imanukira, amatara yaho ntiyariko arakora. Bica bituma babwira indege yariko iraza y'Ababirigi Brussels yuko yosubira igaciye isubira inyuma. Barayibwiye yuko yosubira inyuma, irasubira inyuma, bijya mwabonye ku marezo sosio icija mu Buganda. Rero iki kibazo nganiriye n'umuntu akorayo yarambwiye yuko ari ikintu gishika mu mpande, hari abantu bambwiye yuko ishobora kuba na sabotage bagiriye ujya mu directeur, ujya muyobozi mukuru w'ikibuga c'indege. Ivyo ndaza kubivuga igituma bamwe bashaka kuvuga yuko ari sabotage. Iyo tuvuze sabotage kuba tumva ugo rurimi rw'igifaransa, sabotage ushatse kuvuga iki? Shatse kuvuga yuko kugira ajya amatarani yake cyatewe n'abakozi bakora hajya ku kibuga c'indege kugira ibibaye bigwe ku muyobozi mukuru w'ikibuga c'indege. Nico nise sabotage. Kuko yuko zijya pane ziba zihora ziba, mugabo umuntu twaga ati mu bisanzwe umunsi ijya ndege ijya Brussels ngo bari umunsi udasanzwe, no kuvuga igwa kwa gatatu no kwa Mungu, no kuvuga ikibuga c'indege ku bakozi bakorayo abari alert. Arambwira ati umunsi igwa bama bariko baraverisha ibikoresho, kuko indege burya ifise ivyuma biyigida igomba kwaterisa no mu kuduga hose hari ivyuma biyigida. Rero batinya yuko bishobora kuzima indege iri kwiraterisa hakabaho isanganya. Aramakara rero icuma kiri Buringa, imisi yose uwo musi wo kwa gatatu no kwa Mungu bama bitegekanya amabateri barayasharja bakayatwarayo kugira naho hoba ikibazo c'umuyaga nkuba ayo mabateri ashaka gukora mu gihe iyo ndege iri kwirururwa. Ashaka kunyereka yuko ni kintu baha uburemere ijya ndege umunsi igwa, n'abashefu benshi ngo baba bari hage nibataha baza gutaha ari uko yamaze gushika hasi. Rero tugarutse rero ku vyabaye bijyanye mu buhinga bwa tekinike, yarambwiye ati bijya bisha kuva ku bintu vyinshi cyane.
avuga ati insinga zari manta ry'amatara hama habayeho kursirwi kubera karite mbi y'insinga. Arambwira ati akenshi rero baragerageza kuverifya hanyuma iyo habayeho probleme y'umuyaga nkuba. Ariko Christian tukibaza mu byo mwaganiriye bijya bishobora gushika iyo muvuze ngo birashobora gushika ni nkaho mwavuga yuko ni ibintu bisanzwe, ariko turumva yuko ku rundi ruhande atari ibintu bisanzwe kuko urumva biva ku nsinga novuga yuko zitaye zigenewe kuba ku kibuga c'indege. Akubwira yuko ico ni kubera iki insinga zihari atari ki insinga novuga ngo original zaye zigenewe ku kibuga c'indege. Ikibazo kibahe? Oya, igisanzwe unyumve neza, igisanzwe nuko pane ishobora gushika ni vya vyuma bidasezerana. Nivyo navuze. Nagira shika ahantu rero ingene nko muri technique nk'ivyuma byose mu bisanzwe baba bafise hajya baba bafise ico no kwita mu majambo abantu bumva ca reserve ca backup. Ivyo nagenda kubwire ni hantu ngaje ivyuma birasezerana. Uvuze? Narivuze nta hantu ngaje ivyuma birasezerana kuko iyo kimwe gipfuye bifashisha ikindi kandi ndeye gushobora kwirindiriza iminota 5 mugabo ukaba watoye ikibazo. Ukaba watoye inyishu y'ikibazo. Oya tureke niyo minota 5 nivyo nagira ndabasigurire muri solution batoye hariho amaondirere bakomanze ubwa mbere bafise groupe electrogène yaca yakabayeho kupire y'amatara. Muga iyo groupe electrogène nayo yarafata umwanya kugira yake iyo minota 5 muri ko muravuga. Muga kubera ari ahantu hahambaye novuga ati baba badashaka kugira erere bace bashiraho ico bita amaondirere. Nimba abantu bazi ibintu vya technique ku ma ordinateur n'ivyo abantu bashaka gutahura iyo habaye kupira hari abantu usanga bafise amaondire ifise autonomy runaka kugira ya matara ashobora kuboneka. Niyo mvuga ni rero niho bavuga yuko ibintu vyose vyankenegwa biba biriho kugira habayeho ikibazo bashobore kukirengana cyangwa bashaka kugikemura gutora solution. Iyo sabotage ndiko ndakubwira niki sabotage nuko problème wumvise ivyavuzwe ku marezo sociaux bivugwa yuko babimenye kare barabimenye kare bafise ubuhinga bwo gushaka novuga ati kuca baraba iyo problème yabaye bakayikemura barinda bageraho indege zigasubira inyuma. Ikintu kimwe ngenda babwiye muri ivyo vya technique hari n'ikindi kintu kijanye bavuga yuko gishaka kuba kiririye n'abantu batari karifi. Ajya matara hariho abahinga bagenda kwiga ingene akora n'igihe habaye ikibazo ingene bashobora kuyarepara. Umuntu twaganiriye yarambwiye ati vyarashika niyo habayeho probleme novuga ati ivyo vy'insinga nababwiye ko naho harabaho backup ugasanga haka amatara abiri bakije rimwe bagenda baralterna muga amatara yose piste yose nizime ugasanga rimwe nijyaka irikurikira riraka ntavyo uza kubona kuko uza kubona atari menshi muga biraza kukugida ku buryo ushobora kwaterisa. Abo bahinga abo bantu bari bashoboye ivyo ubu bariko barigira bamwe bariko baraja muri pension ugasanga hasigaye novuga ati abantu badafise iyo experience batafise ubwo bumenyi n'ubwo bushobotse. Nico novuga kuri bijya bintu vyabaye mugabo ikibazo kijya kibuga c'indege gifise kirengeye bijya mwabonye bijya nakantu gatoyi novuga ati kuba karatumye abantu bavuga mugabo yarambwiye ati hari ibintu vyinshi bitavugwa ku buryo avuga ati binamenyekanye nta ndege yosura kuhajyanye yaramaye akarorero gato. Twibaje akabazo gatuba turibaza tuti mbega nk'ubu iyo umukuru w'igihugu akunda gusaba lifiti cyangwa akunda gutega indege privé yaba yarayirimo byaye guca bigenda gute? Oya nibaza yuko tugiye muri ya logique yuko yari sabotage bazi yuko ari umukuru w'igihugu aza n'ico kintu bashaka gutasabota. Hanyuma nibaza yuko ya negligence ishaka kuhaba bazi yuko ari umukuru w'igihugu aza kuza nibaza yuko iyo negligence irashaka kutahaba. Ikintu kimwe no babwira niki nuko Arsene niwe yabivuze ariko reintroduza nuko bijya n'ishusho y'igihugu bijya vyabaye kubuga c'indege nivyo bigaragaza igihugu cacu ingene kimeze. Nimba hajya hatabereyeho ubuseriye
no kuvuga yuko no mu gihugu bigaragaza uko mu gihugu hameze uko abategetsi bitwara kuko uvuze ngo umukuru w'igihugu ego mama ntiyaje ngo asubire inyuma wewe mbe mwarigeze mwumva hari ikintu cyabaye cyo kuvuga ati ngo tugire ankete turabe ibyabaye kuko bijya bintu mu bisanzwe hari inzego nyinshi byari gutuma zihaguruka kugira baje gutoza bavuga ati ibi bintu byabaye ntibizosubire kuba uwo twaganiriye akorayo yarambwiye ati namwagije ati none nyene muri ico gihe nta ankete arambwira ati byarigeze kuba rimwe naho nyene watwara ikibuga c'indege we yabitaye ku bakozi avuga yuko habayemo sabotage wanashaka ico gihe barabatwaye muri documentation kubasambisha ikiniki ico gihe vuga harabaye barabarekuye ivyonye vyarahetse mugabo ubu turi mu muco wa mediocrité nukuvuga biraba bikarengana ukamengo nta kintu cabaye nico kintu novuga ati rero kibabaje kuko ambwiye ati ibibazo biri ku kibuga c'indege n'indiri niho ucubona yuko abantu twe turashaka kubona bijya twumva ku marezo sosiyo wumva ibyabereye aho bita muri aerogare hajya abapasaje baca iki n'iki mugabo ntibamenye ibintu bibera muri tekinike ibibazo bibera muri tekinike mu bisanzwe yambwiye ati uko imyaka 10 iheze baragira audit iyo audit yambwira yuko ni indege iza ni nko kuvuga ati iza kuverifya ibikoresho bafise bigida indege amaradiyo iki bayita ngo regulation en vol ni avion labo ni indege iza kuverifya yuko ibintu byose amapareye ameze neza agida indege bamaze imyaka kuva CNDD FDD iza kuva 2005 na audit iraba na verification iraba kubera iki barakubwira ati boyigira iyo audit boca bacugara nico bakikira ikibuga c'indege mpuzamakungu kuko nimba abantu batabizi ubu birashaka kudokemuka yambwiye ati birashaka gukemuka kuko hariho icuma baheruka kugura mugabo baramaze imyaka n'imyaka kijya kirere c'u Burundi indege irinjira mu kirere c'u Burundi u Rwanda akaba ari rugo rubafasha kuguma bavugana n'abapilote gushika bashikire kuri frequence basha kuvuganira ko n'abantu bari muri tour de control no kuvuga hariyo frequence mu bisanzwe umuntu wese yakoze hariya cyangwa yagize stage hariya azi ni antenne iri Bugarama frequence ya 119.7 yambwiye ati imaze imyaka n'imyaka idakora kwaragize pression kuri administration kugira iyo appareil bayikoreshe byarase bisigurike yambwiye ati hariho ikibazo muri administration naho uyo Joel hariho iyo sabotage hariho negligence aravuga ati ama service atwagwa n'abantu ataraba technicien hari ibintu badaha agaciro avuga ati kijya kibuga c'indege kigizwe na 99% n'ibintu biri tekinike rero iyo neglige ikintu nk'icyo onye ni ukuvuga yuko isanganyira ashobora kuba ku kibuga c'indege ni ukuvuga uno munsi barafise abakozi novuga ati badashoboye bibishushu abakozi batonda ubona yuko udashaka kwizera ngo usige ku kazi ugira iki n'iki ku buryo bageze ahantu yambwiye ati n'abashefu bonyene bishira ku mazamu musanzwe umushefu aba ariko arakontorora adispatch ama responsabilité ntajya kuzamu ko yarambwiye ati ahantu novuga ati duheruka gukoresha ikibazo gicema muri transparence ni muri 2005 abandi bose baje bazanywe n'imigambi bazanywe n'ubwoko arambwira ati nabo baza badashoboye ku buryo usanga n'abantu baje kugara abantu udakora ko kwera yazanywe na kanaka yazanywe n'umutegetsi kanaka ugasanga nta n'umutima wo kwiga bafise bikagera n'ahantu n'abashefu n'ababazanye cyangwa n'ababakoresha bari mu mugambi umwe babona yuko badakwiye no kujya muri formation iyumvire rero ikibuga c'indege kigera ahantu kiva ku bantu
novuga ati bari forme bafise iyo experience kuko zijya appareil bakoresha hajya anye appareil yose bazanye yarambwiye ati bategezwa kurondera abantu baja kwiga hanze bakabakarifye muri ico bakabaspecialize bakaza guforma abandi bageze ahantu mu bakozi 14 bari bavuga avant ko CNDD-FDD iza bari karifye hasigaye umukozi umwe muri service ya security ya bijya vyuma no kuvuga yuko uwagwaye hacabaho ikibazo none Christian Gasuko kumbure kugira ngo duce tubandanya kino kiganiro cacu umuntu ariko arakumviriza yumva yuko kumbure hari ibibazo byatumye kijya kibazo kihaba ubwa mbere ni ikibazo c'ubumenyi buke wari kuravuga unahereje ko ariko twumvise unavuga ikibazo ca sabotage no kuvuga yuko baba babikoze babibona kugira ngo bigwe ku muyobozi w'ikibuga c'indege rero nta wogaruka kuri ibi byuko ubumenyi ari bukoheje no kubivuga ariko ikibazo umuntu ashobora kubaza kandi tworangiriza ko iyi sabotage yoba yavuye ku byo mwaganiriye n'uwo mwari kumuraganira sabotage ni wanashaka n'ibintu bimaze igihe kandi byose biba hagati y'abasendedefded uyu mujoere uyu muyobozi mukuru w'ikibuga c'indege yasubiriye watwara ikibuga c'indege ngo yitwa Muzinga we yari yararetse bakozi ivyo vyose vy'amarokritma ivyo vyose vy'amanyanga aba yari yarabiretse ku buryo muri ku kibuga c'indege harimo novuga ati mafuti ubusuma ibiki nivyo vy'itsingana babwiye we acaza ashaka kubikosora kuko yaramaye akaroro gatoye avuga ati iyumvire nk'ikaramu bariko baragura nk'ibikoresho bakoresha hajya ugasanga bamuzaniye ngo ikaramu igugwa 2,000 nawe azi ko ikaramu igugwa 500 agamagara nk'umudafu n'ikagamwe ati ibintu nibiki uwo mwana wakoresha ikaramu yanga akamubwira 6 none bigenda gute burdir yuko kijya kibuga c'indege uyu Joel yaragerageje kubafrena mu tuntu tumwe naho yabigira nabi kuko hariho yarambwiye ati hariho sino nuko abakozi usanga bataryohewe iruhande yabo biba hariho abandi babona yuko kazi kariko karapfa babandi bari karifye babandi bariko barabapensione babona ingene bari bayizi ikibuga c'indege n'ingene bariko baragisiga ugasanga bagiye bataryohewe kubera babona negligence ziriho muri technique arambwira ati nk'ubu ku mwaka barafata bakavota budget y'amaformation muri bijya byuma ikikwama bari amaformation babe bari au top arambwira ati kenshi twaja muri Kenya twaja muri Afrique du Sud twaraja no hanze yo batagiye kugura ibikoresho mugabo baravota budget igahera umwaka wose atamuntu agiye muri formation ugasanga amahera bariko bayakoresha kwizungurukira kurondera kwigira mu mamisyo gutembera abategetsi bamwe gutyo ivyo vyose rero yavuga yuko biragera ahantu bigatera umutima mubi nk'ubunye hariho ari ibintu bitwengeje nk'iyo appareil y'Ubugarama itanga iyo frequence hariho abakozi babiri baheruka kuva kuyiga muri Norvege irashaka kuzoshika ngo vuba umwe yaramaze kwigira twama tuvuga vy'amafu du cerveau no kuvuga muri babiri umwe yamaze kwigira hanze kubera iki arashishwa baravuga ibitagenda neza baravuga ibibazo nk'ibi vyabaye kuri piste bikaba ibintu bisanzwe bikarengana rero harimo ico kintu cuko hariho abatavyishimiye ingene babuza kunyonyora amatungo y'igihugu hariho n'abandi batishimiye gestion yiwe kubera babona yuko naca ariko arakora kugira ateze imbere ikibuga c'indege formation abantu muga yarambwiye ati hari ivyo ashaka kutagira kubera avuga ati hari ibintu yambwiye ati ikibabajaho ubonera yuko dufise ikibazo c'uburongozi mu Burundi iyo ngo bakurungitse muri formation baraba barangumengo bagiye kugutungisha kijya gisata n'igisata kiba gikwiye kugira amaformation kuko ibintu vya technique biratera imbere cyane bararondera nk'abantu bigisha abakozi ku bintu bigezweho ugasanga nka formation yomara nk'indwi zibiri umuntu bamuhevye amahera azoforma abantu akababwira ati formation rero isaba yuko ndavye matière mfise
isaba yuko bazoyigira muri 2 semaines bwa kubera babategetsi bo ku kibuga c'indege bavuga ati abantu bamaze 2 semaines boronka dufre de mission twinshi ugasanga bareko bamubwira ati eka twe tubugwaye 3 jours ubaforme muri 3 jours bisigura yuko bobo niba bashashaye ubwo bumenyi aja gukurayo iba ari nka formalite kumurungikayo rero iyo binashitse rero ni naho unasanga batanabikora kurungika umuntu adafise experience mu minsi 3 naco ashobora kuba novuga ati ashoye kumenya nabo bagenda kubera bafise ubumenyi baragize utundi du formation urasanga bari debrouiller bagasoma bakagira ikime arakubwira ati abubu ntibashaka no kwiga umuntu aramara imyaka 5 akora mugabo umushefu we adashaka kumwizera ngo amusige ku kazi adafise umuntu muzima wa kera ashobora kuba acunza ashobora kuba ariko arasubiza rero mu camake novuga yuko ni kibazo ca administration igwaye ikora nabi ikibazo c'igihugu ni kibazo cha mediocrité aho usanga umuntu abangaje kubera ubwoko intara umugambwe batitayeho yuko ashaka guparanganya ibintu ku kazi kuko yarambwiye ati amapare bakoresha abagugwa mu mamiliyariti cagagura turangize meze novuga ni birababaje kubona igihugu gishobora no kwinanata kikagura igikoresho kizimvye gutyo mugahagera guforma umuntu azogikoresha ugasanga barabifata minenegwe kandi gishobora kwicwa no muntu ugasanga igihugu kirahombeye Christian Gasuku turagushimiye ndabashimiye nanje